ndabaramukije kandi sinamwe menshi makuru bashushikana mu kibanza Tunziba. Nongere ndamutse abaririmbyi bacu b'abarundi neza batuma igihugu cyacu gitera imbere biciye mu kuririmba. Nongere ndamutse n'uburongozi bwa Tunziba n'abako bari ngaha bashitse. Nongere ndamutse kandi n'abashoboye gutegura bateguye igiteramo cy'itariki 25 kizoba ku Noheli hano nyine muri kino kibanza. Nizera neza ko twese muri rusangi tumeze neza. Uyu munsi uri zina n'umunsi udasanzwe aho tugiriranira ibiyago nawe mu baririmbyi n'abaririmbyi bazoperforminga canke bazoririmba ku itariki 25 ku Noheli hano ku Mutwenzi. Ariko kandi nkuko byama bimeze mu gutanga ijambo turaza guhera kwasha gutegura kino gikorwa kizo itariki 25 hama atubwire imigambi n'imvo yatumye ategura igiteramo cy'itariki 25 ndetse anatubwire n'impamvu yahisemo bano baririmbyi. Tuvuye kubategura igiteramo turaza guha ijambo abasanzwe bahagarariye mu Tunziba batubwire nabone ukungene babibona n'ukungene bitegure kwakira ivyamamare nk'aba Satbi Dramatina Rinoji. Hama mu nyuma yaho caduha ijambo abaririmbyi nabone baturamutse. Mu nyuma abanditsi n'amenyesha makuru muca mufasha ijambo kugira mushobore kubaza ibibazo abaririmbyi mukunda bivanye n'ivyo bazoba badushikirije. Nyakubawa Andi nyine gutegura kino giteramo. Ndabibutse kandi ko Andi benshi muramuzi mazina yitwa Cedric, ariko akazikwe umugabo wamuhaye izina rya Andi MC. Ariko kandi nkuko yavuze ati muri yantumbera nyine icyo mukuru w'igihugu kwiteza imbere mu gwaruka reka nkora ikintu gishobora kunzanira ijana cyangwa amajana cyangwa yarenga, ariko ndabicishije mu banyempano. Ndabibutse kandi yuko kino gikorwa agikoze donc nkawe bwiwe benshi muramuzi kuri televiziyo ya STV, ariko kino gikorwa agikoze nkawe. Rero twagomba tumuha umwanya ashobora kuramutsa abanditsi n'abamenyesha makuru n'abaririmbyi yatumiye, ndetse yongere atubwire icatumye ahitamwo bano baririmbyi n'icatumye yumvira gukora igiteramo itariki 25 murakoze. Mwabikaze. Ndabaramukije mwese mu byubahiro byanyu. Nongeye ndanabashimira ubwa mbere bwo nibaza ko twoshimira Imana. Atamana murazi nta gishoboka. Imana yarabigiyemo kuva mu ntango gushika no munsi ayo kandi ziracabirimo gushika umunsi bizoba. Hanyuma turi hano mu kwiteza imbere nkuko abaturongoye canke abakuru bacu babandanya kubitwigisha cyane cyane ugwaruka. Twese nganda turugwaruka twibeshejeho biciye muri izi mpano ntoya twagiye turahabwa n'Imana. Niteka ridasanzwe kuba turi hano twese muri rusange. Bimwe mu bintu bansabye ko noshikiriza icambere ko nibaza ko itariki ya 25 y'umwaka uheze wa 2023 iki gikorwa twaragikoze benshi mwebwe bari bahari. Birasubiye kandi muri uyu mwaka nibaza ko abaririmbyi bahindutse, abaririmbyi bose n'abarundi kandi natwe turabarundi. Nibaza ko kandi abaririmbyi bose barashoboye burya ko umuntu wese afise ahageza n'ivyo ashoboye. Ariko uno mwaka nimba umwaka wese twakoranye na bariya, uno munsi tukuranye naba, ariko kandi abamenyeshe ko ni igiteramo gikomeye cyane kuko twakoranye n'abaririmbyi aho abaririmbyi bazimvye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ico twese turakizi hano kubadita. Aba bantu mubona ngaha barikomeje muri kano kanya ntitwohengeshana muri top 5 y'abaririmbyi baviza amahiti aha bose barimo. Shese ibintu twiziga bagenje murazi ko ntaca ku ruhande. Baririmbyi bose n'abarundi kandi barashoboye, ariko kandi nta bushobozi ndaronka bwo gukoresha abaririmbyi bose bari mu Burundi. No munsi naronse ubushobozi bwo gukorana n'aba batatu, ariko kandi twebwe twenyene turashigikirwa mu bundi buzima n'umuririmbyi yemeye ko mukorana aba yagushigikiye uko biri kose. Nimba namwe mwashitse hano mwaje kudushigikira nuko hariho abadushigikiye. Hariho umuntu witwa Heri afise label yiwagiye no kuransa vuba mu gihugu cy'u Burundi bizofasha benshi, yaradushigikiye. Hamwe na televiziyo yanje yarashigikiye igiteramo kandi abafana banje niyo televiziyo yanje. Muri make twarabahisemo, ibiyago byagenze neza, twarifuza gukora n'abandi benshi, uburyo n'ibindi bintu byinshi bibyadukundiye.
twarashimye yuko twakorana nabo uyu mwaka, ikindi gihe tugakorana n'abandi bishobotse bakagaruka, ariko kandi ibibazo byinshi twebwe tujeje gutegura igiteramo niho ingufu zacu zigarukira. Hasigaye rero ibibazo by'abaririmbyi nibo basigaranye akazi kanini. Murakoze cyane. Tugira amahoro n'urukundo muri twese no mu baririmbyi jewe nkaba nserukira Mutunzi Bar nkuko Landry yabivuze tuma twakoranye iki gikorwa umushinga naho yagiye akivuze yaraje ahitubwira araduha na liste y'abaririmbyi, tubona Sadbi, tubona Dramatino G, mwese murabizi abarinzi bakomeye cyane ngaha mu Burundi kandi abarinzi bafise amahiti cyane. Tuvuga ati igikorwa kweri nitwereka kugishikira natwe, kandi murazi ko Mutunzi yama yakira kenshi ibitaramo byinshi, tumaze kwakira ibitaramo byinshi cyane ngaha, murabizi ko byinshi yama bimeze neza, kandi tukaba dushimiye cyane mwe bamenyesha amakuru cyane cyane mwe mutuma dutera imbere n'ibintu bimera neza. Je nibaza yuko abarinzi bariteguye kandi n'abarinzi babishoboye cyane. Nibaza yuko karibu le 25 namwe mudushikire turabiko tworyoherwa twese tugira amahoro. Nizeye ko mwese mwize neza. Ati I'm an artist I'm feeling so grateful kubona tuzoba turi kumwe na kubera ko n'umunsi bamwe bazoba bariko barahimbaza umunsi mukuru, kuba rero nzoba mpari kugira nshobore gushigikira abo bantu, gusangira nabo, dushobora kubaryohereza umunsi wabo nkuko babyiteze, n'umuntu wese ariko arinezeza. So it's a good experience kuri jewe, nshimira n'abantu bashoboye kudutumira, kumva ko we all can't wait to be there. Uko bimeze urabona ko music industry ari ikintu gitanga akazi muri bangahe ngaha, muri abantu benshi cyane rwose. Ni ukuvuga ibyishimo byacu ni ukuba cyambere gukora concert, ahubwo ni kuraba no gushima first how music industry iri running, n'ukuntu ibandanya iduza agaciro, abantu benshi bararonka akazi. Ni ukuvuga yuko nshimire kwanza Demani kuba yatanze akazi ku bantu benshi, nshimire Mutwenzi nayo nyene kuba igerageza gutanga akazi ku bantu benshi, nshimire n'abamenyesha makuru mwese mugerageza gupushinga music industry yacu mu ngwano, mukayikura hano somewhere hano habi mukayishira hano heza muri bige dufise twiyunga. That's why we are here, kubereka yuko bijya mukora aba journalist abafana ko mudushirikira natwe dushobora kubasubiza, tukabakorera concert nziza cyane ndi kumwe na new generation y'abana kaza cyane, kandi murabizi yuko traumatism ni drama boy ku muziki yakwica, no G lyrics man ku muziki yakwica, turandi ngawa light zo satura dushwanya gutse zo bari fire yaga yes energy. Murakoze cyane. Je naza ko byinshi babivuze, igikuru no gutumira abantu bazoze ko amashow tumaze gukora menshi, tumaze guhura mu bintu byinshi, tumaze guhura ahantu henshi, baza ko iyo gahunda yo 25 abafana batumiye 25 tuzoriye ku Mutwenzi, nazo ko show ziramaze kuba nyinshi, Sadbent ko mugaruka ko Dramatino uko natwe twese tumaze gukora ibintu byinshi, tumaze guhura muri byinshi, tumaze ko igikuru n'umuziki zo guhara uwo munsi turaza ko azogerwa cyane. Murakoze.